inyuma y'imyaka 30 imyaka 30 niyo buca duhimbaza tungane ndabo kabaye kamizogo n'ingoma je niko no bivuga naye nariko ndavuga yuko ata kintu kinini leta yakoreye abafasha bo mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye nitwa Jacqueline Karibwami Sindeirakira hanyuma ndumusigwa wa Ponsiano Karibwami yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 akaba ariho yishwe mwibara ryaguye ico gihe hama twari dufitaniye abana babiri niwe mfise n'ubu umuhungu n'umukobwa ico gihe bari bato cyane umuhungu yari afise imyaka 4 umukobwa nawe yari afise imyaka 2 ijoro rya 20 rishiruwa 21 hari ku munsi wa gatatu ryambere ijoro ribi cyane rirerire ryanse guca ijoro ry'urupfu nyene ego twamerewe nabi hanyuma kuko urumva twari yari mukuru yarumva ko yari mutegetsi twari mu kirimba hari ikiriri Palais du 3 septembre niko bayita hama hariho abajejwe gucungera abasirikare bajejwe gucungera inzego bariho ni wacu bo muri mikambi ya Muha Kamoha nibo bari ngaho oye uwo nibo bari bahari bari bajeje gucungera inzego hanyuma muri iryo joro sinari nzi yuko ari joro rya nyuma tuza kubana n'umugabo wanje iryo joro isaha 8:30 z'ijoro niho hagwa twumva ikintu gikubise cyane hanyuma umugabo wanje ashambwira ati yo ni yakudeta bari bamaze imisi bavuga hari amaze imisi bavuga yuko tembagaza ubutegetsi byari bimaze gusiba kabiri iryo ryagira gatatu niho bashoboye kubishika ko nyene bari babigerageje kuva bagitogwa kuva mukuru w'igihugu Ndadaye Melchior akishingwa amabanga yo kurongora igihugu hanyuma urumva twana ko twari dutoye turi kumwe baje baje gutembagaza inzego abari batushungeye barabugururiye kubera ntihantu harusasu na rumwe rwavutse barabugururiye kandi bari mu kambi imwe aba berever baje babugururira bari babiziranyemo byose hanyuma basoda baragira baramenagura ibintu byose kugeza aho badushikira aho twari turi mu cumba baca bamutwaye mbona bamunguye mu maboko n'ivyari byoroshe muravyumva nawe najewe ingene nasigaye ni ubuntu bw'Imana gusa umunsi wanje ni wari bwagere ego ndashima Imana ko nashoboye gusigara kuko yari yambwiye ati turindiye ko harabaye iminota itoroshe imbere yuko badushikira baramenaguye bashitse mu cumba twari twagiye muri douche mu bwogero baravuga ngo ugurura hama mugabo arambwira ati je ngo banugurure ngomba nungurure hanyuma arugurura ko none murabona aho mwadutesheje umwanya bare abasirikare wamenga banyoye urumogi wamenga barasara none mubona mwadutesheje umwanya dukubita amakofe baca baratujana ansete mama tugomba dusoke hari muri koridoro tugomba dusoke inzu baca umwe aravuga ngo abagore ntabo badutumye baca barankubita ikofe wese garaho baca baramutwara antuka bamucikanye
iyo bamushikana ngira ngo ba ibikoho bifoye gutya nyene ko iryo joro urumva ntiryaryoroshe hanyuma nca turagumaho hari ku munsi wa itariki 21 zari ku wa kane twahavuye kuwa Mungu itariki 24 urumva vyari bikomeye byari meze nabi cyane twarahamuse abana bwari bwana butoyi bubona yose nk'ivyo bintu babonye bakiri bato ntivyari byoroshe kuva bagize batsinze Frodo bitsinze byari ibintu biboneka ko batazobaho kuko bari babivuze imbere yuko babica hari umunsi umwe twigeze guhurira ahantu mu nama umugambwe wari ku butegetsi yari Prona murumva ko umugambwe umwe umunsi umwe twajaye n'abagabo bacu umugabo umwe aravuga umuporona umwe akomeye aca aravuga ngo naho mwatsinze ngo nimuzotwara urumva byaragaragara yuko batazobyemera ko batwara bari babigerageje urumva ni ukuvuga yuko rero je nari nzindi swat tuzojana swat nzoba umfakazi byari ibyo bintu bibiri ego donc byari prévisible jewe twaciye dufata inzira yo guhunga inyuma y'amaziko dushingura abo bahisi twabashinguye amezi abiri nyuma yuko bishwe mu kwezi kwa12 bapfuye mu kw'icumi tuje tubashingura mu kw'12 tariki 6 inyuma yaho twaciye duhunga twaciye tuja mu Rwanda twe n'abana mu Rwanda twari dufiseyo umuparrain hanyuma dusanga tuhungiye imvura mu mumvo itariki 6 z'ukwa kane 1994 ibara riragwa mu Rwanda naho ati warushe ntaruhuka hamanca mu nyuma ndagira Imana turavaho tuhungira muri Kenya i Nairobi tuvuye aho i Nairobi tunja mu Addis Ababa ya Ethiopia aho nari bari bampaye akazi muri ambassade y'u Burundi hanyuma haca harasubira haba iyindi coup d'etat mu Burundi igizwe Buyoya aragarutse umva yari agira iyindi coup d'etat ya kabiri nari mazeyo nari nagiye muri janvier mu kwezi kwa mbere mu 1996 mu kwezi kw'indwi mu 1996 iyo ntuze ibirabaye iyo Buyoya aragaruka akura ntibantunganya hari muri ikiringo bita muri convention de gouvernement ariko baragerageza barabangene Burundi bo umva byanse bagerageza bya paranganyine aho Buyoya aratuma ka ambassadeur bose bo ndateye yashize hirya no hino arabwira ngo taha nanje yatize biba ati namukagari bwami nawe nyene nataye bari baturungise yo kugira ngo turuke gatoyi ntibantunganye president ntibantunganya ariko urumva twaruhutse twasubiye kuja mu yindi ntuzeye gutaha byari bigoye gutaha biragorana ko dutaha ubwoba n'iki murabyumva ariko mu 1998 mu kwezi k'umunani ego twaragarutse i Burundi igihugu c'amavukiro twaragarutse hanyuma turagumaho ndagenda ndashikira Buyoya aramubonana hanyuma amaye umubonano aravuga ngo nabanje kuza ndije nyene ntari kumwe n'abana munyuma arambwira ngo turaganira gato arambwira ati none abana muravyumva nyene ko byari ngo agende bazane ngo twubake igihugu cacu byari bitoroshe
hama mugabo mu nyuma twaratashe n'abana baranabazanye ko tugarutse mu Burundi rero twaracumbagije buke baraduha udufaranga dukeyi leta y'u Burundi turarondera akazu agastudio ndavyibuka kajanye n'utwo dufaranga hama turabaho nabi abana biga nabi bariga barakura Imana nziza Imana ni se w'imfuvyi ni mugabo wapfakazi nariko ndavuga yuko ata kintu kinini leta yakoreye abafasha bo mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye twe nka jewe navuga nti none ko umwami agirwa n'abagabo nta mukuru w'igihugu yotwara wenyene tuti nimba babise incungu babita martyr de la démocratie martyr umumartyre arakene ni jambo n'umuntu akomeye yategeza kugira ukuntu afashwe ariko siko biri turaja kubibuka tugaca ko amashurwe yari tugaca dutaha hanyuma nako ndavuga yuko utwo tufranga dukeyi bampa uravye n'ingene umuntu hisi wanje ikibanza yarimwo bapfuye kubera imabanga y'igihugu ni duke cyane kandi nta na hamwe twanditswe ni nk'uko wogira uti reka ndagusororere umva ko ivyo si bintu ntibifashe rero n'ukuri birababaje abapfakazi twapfakaranye ico gihe mu bisanzwe je nijewe nagumye ino navuga ko nagumye ino ko nagarutse ni mu Burundi uyundi akunda kuza kenshi akagumino nawe nyene akamara iminsi none mu fasoni wa Melchior Ndadaye ariko abandi barashwiragiye bagorewe iyo hanze hatari iwanyu burya haragoye niyo bagorewe nyene nta kintu inyuma y'imyaka 30 niyo buca duhimbaza tungane ndabo kabaye kamizigo n'ingoma je niko no bivuga nta kintu ba tungane ntabwabayeho kuko iyo buza kuba twagumye tuvuga ubutungane none abantu baricwa umukuru w'igihugu akicwa bikaba bihereye aho ako gasuzuguro ku gihugu ku abarundi bose barakeneye kumenya ukuri uretse imiryango yabuze ni myinshi yababuze ni menshi ariko urumva urwo rupfu rwabaye intandaro y'amabi menshi ariko ugasanga ubutungane wapi nakigenda impunité totale jewe aho ngeze ubuye je naramaze kuruka ku mutima je naramaze guharira kurekurira twaratewe na shetani abavukana baricana jewe ku giti canje naramaze kubohoka gutanga imbabazi kubera buryo udatanze imbabazi uraruha mu mutima je nararekuye rero naramaze kurekura rero ico nosaba leta y'u Burundi nifate mu minwe ico kibazo c'ubutungane kudahana biveho by'ukuri kudahana biveho ubutungane bukore budahengamye kugira Burundi bushobore gukira leta nigira inguvu kuko nk'abantu ubwishane bwo ku Melchior Ndadaye
si ibyo kurinda kurondera, byari ibintu bigaragara byabaye izuba riva. Hanyuma nkagomba guhamagarira abarundi bose, abarundi bose ndabahamagarira kugerageza kugiranira amahoro muri bo nyene, bakareka ikintu cyose gishobora gukwega ubwicanyi. Ubwicanyi ni bubi cyane. Abarundi bose b'ubwoko bwose, b'amadini yose, bagire bubaha Imana, kubera wubasha Imana uca wubaha n'abo yaremye, sibyo? Uca wubaha n'abo yaremye. Abo ni muri rusange. Cyane cyane nagomba kubwira abarongoye igihugu, abari mu nzego, ab'Imana yateye iteka bakaja imbere y'abandi. Iryo teka batewe ntibaripfisha ubusa mu guhonyanga agateka kabo bajejwe. Ego. Hanyuma nagomba kuvuga kugwaruka. Mwebwe ugwaruka, Burundi bw'ejo, ikintu cyose mubona abanyepolitiki bashobora kubakwegeramwo kikakwega karambaraye, mukizibukire.